turagushimiye cyane mukama kuri iyi ngabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Turagushimiye kuko ataco twaburiye mu biganza byawe. Turagushimiye kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bube burambye kandi buraraniwe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, abana bawe turaje kugutangarira. Turaje kugira ngo tuganirire. Tunezereze uzobukoze. Dutabara uzobukoze. Duhe kumva ko turi abana bawe koko, udutandukanye n'icitwa inabi cyose, uduhuze n'umugisha wawe watugeneye. Twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twezwe ibyaha byacu byose. Twibahoresheje ububasha bwa mutima wa mweranda kugira ngo twuzurweze muri twebwe. Iki gitondo tunezereze. Iki gitondo dutabara. Iki gitondo dutandukanye n'amakuba y'ubwoko bwose. Uyu munsi turenganure. Uyu munsi tuburanire. Twuzuza ibyishimo kuko turi abana bawe. Duhe igikundiro kuko turi ubwoko bwawe. Duhe ubudahangarwa kuko turi abana bawe. Tunezereze kuko turi basamuragwa b'ibyiza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Kama niwemere ko umwasi avogera amarangamutima yacu. Uraturinda gupfa urw'agashinyaguro. Twitandukanije n'impanuka uyu munsi. Tuje mu izamu ryo guhindurirwa izina, ngo tubwire ingene wagihindura amazina abana bawe, natwe tukubahe utugirire neza. Ngunda ndakubwire mukama, ngunda ndakubwire mukama, ngunda ndakubwire mukama, kana gukunda cyane, jewe sinaranguka ndabivuga. Ngunda ndakubwire mukama, kana gukunda cyane, jewe sinaranguka ndabivuga. Ngunda ndakubwire mukama, ngunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama.
ninde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose tugire Kristo muramurametse neza ndabaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo gusenga twisunze ijambo ry'Imana turacari mu kigabane cya 41 kandi turi kuri seansi ya 41 nyene tugeze ku murongo wa 37 biravuga ngo Yosefu ashikirizwa ubukuru ku kirimba kwa Farawo mwibuke ni Yosefu mungu wa Yakobo na Rakele mu gikundiro kuri se imfubyi kuri nyina baganira n'abana b'incoreke abana ba Samuragwa abana boko bagore bakuru bavukana batamukunda umwe bomora umwe batamuka inogo umwe bagurisha umwe babesha se akamugandarira atapfuye umwe ajya kwa Potifari Potifari akamupfuza abasambane niwe tukiriko turaganira agapfungwa gaharotorera indota bari mu mbimba uyuma ntibamuvugira ibwami Farawo Imana imuteza indoto baraburikiza izirotora biba ngombwa ko ashinga inaye wa muntu ati ari umuntu yaturotora indoto zigenda uko none muze tumuhamagare abikukorera umwami yarazirotowe tugeze aho rero Yosefu yarabagiriye n'inama ati murondere umuntu w'ubwenge mugira ibi n'ibi n'ibi ubu rero tugeze aho biryoshye rwose ngo Yosefu ashikirizwa ubukuru ku kirimba kwa Farawo iryo jambo riranezereza Farawo n'abasabyi biwe bose Farawo abwira abasabyi biwe ati twokura hehe umuntu nk'uwo arimwo mutima w'Imana abyumvise nta kindi cyo gutuma wipfuza no kuyoborwa na mutima mweranda no kugenzwa na mutima mweranda no gukorana na mutima mweranda ngo Farawo abwira Yosefu ati ko Imana yakumenyesheje ibyo byose nta wundi muntu n'umwe munganya ubwenge cyangwa ubwitonzi ni wewe uzotegeka urugo rwanje avuye gutegeka kwa Potifari baramubeshe baramufunze wacaje gutegeka kwa mukuru wa Potifari umvise ingene Imana ikora uko niko Imana ishobora kubyaza umusaruro umubabaro w'umuntu nejo bundi uzogwanira ubutungane no gukorana n'Imana gusumba gukorera mu irari ry'ubuzima kubera iki kubera iyo wiyunze n'Imana iyo ukorana na mutima mweranda ntabwo ari kenshi uhuta urahereko ntabwo ari kenshi uhuta urananirwa kandi akenshi urarenganywa mugabo ikarangira urenganuwe abwiye ati nta kindi kintu ngo uzotegeka urugo rwanje igihugu cyanze cyose kizokurikiza ibyo uzovuga
icyo nzokurusha gusa ni intebe y'ubwami, agatebe konyine yicayeko. Farawoni abwira Yozefu ati ndakugize umukuru mu gihugu cyose cya Misiri. Akura impeta yari yambaye ku rutoke ayambika ku rutoke rwa Yozefu, vuga ngo isezerano. Amwambika kandi impuzu zirembye, amwambika mu izosi igihete cy'inzahabu, araheza amwuriza ku mukogote wiwe wa kabiri, ahaciye bagasemerera bati nimupfukame. Farawoni amushinga kugaba igihugu cyose cya Misiri. Imana uzi gutanga umunyenga. Uwundi umwe yari afunzwe, haratira igaradiyo data ribona, ayo bene wacu baribona. Araheza abwira Yozefu ati ni jewe Farawoni mu gihugu cyose cya Misiri, udategetse nawe uzokakaza ukuboko cyangwa ukuguru. Farawoni araheza yita Yozefu Sofunati Pahani, Sofunati Pahani, Sofunati Pahani. Yongera amushingira Asinati umukobwa wa Potifera umuhereza nkuka wa Oni. Yozefu acatangura kugendura igihugu cyose cya Misiri, agira kibyarire yongera kigendura. Vuga ngo Mana ukora igisuzuguro, uzi kurinda Mana we, uzi kurinda. Yozefu yari afise imyaka 30 igihe yatangura gukorera Farawoni. Mwibuke ko yatwawe mu bunyage afise imyaka 17. Mwibuke ko yamaze mu gasho imyaka 2. Byumvikane ko yakoreye Potifari imyaka 11. Ubwo nyene bavuye bamushingiye, arigiye Imana ikurehereza mwahungu, arigiye Imana ikurehereza. Mwe nimukorera Imana mureke guhangayika. Yozefu mumva areheje gute? Abantu yari kubakwa kuja kuharesha. Imana yaramurehereje, iramushingira, iramukwera, imuha irindi zina. Ba Daniyeli barose amazina abatandukanye n'Imana akahuza n'ibigirwamana bya Babiloni. Ngo Beluteshazariya. Mugabo Yozefu arose izina ry'igaradi, aronka urugo, aronka ubutwara, aronka ubutegetsi. Farawoni araheza yita Yozefu Sofunati Pahani, yongera amushingira Asinati umukobwa wa Potifera umuhereza nkuka wa Oni. Yozefu acatangura kugendura igihugu cyose cya Misiri. Yozefu yari afise imyaka 30 igihe yatangura gukorera Farawoni umwami wa Misiri. Hanyuma Yozefu yikebanura Farawoni aja kugendura igihugu cyose cya Misiri. Muri ya myaka 7 y'umusesekara haba umwimbu mwinshi mu gihugu. Yozefu yegeranya ivyimburwa byose by'iyo myaka 7 byari mu gihugu cya Misiri, yegeraniriza ibifungurwa mu bisagara, ivyimburwa by'imirima yari ikikije igisagara cyose akavyimburira muri co. Yozefu arunda ingano zingana n'umusenyi ku kiyaga, ziba nyinshi ku buryo areka no kuziharura ku
kuko ntizagira igitigiri. Abyumvise uko igihugu cya Misiri cyagize umugisha kigakurwa kw'inkoni y'Imana kubera Yozefu, niko nawe iyo wiyunze n'abubaha Imana ugira umugisha. Yozefu atanguye kurondoka. Abana ba Yozefu imbere y'umwaka ikigoyi gitera, numva ruvuga haciye imyaka 6. Imyaka 6 Yozefu, abana na Asenati. Imbere y'umwaka ikigoyi gitera, Yozefu abyara abahungu 2 kuri Asenati, umukobwa wa Potifera, umuherezankuka wawe. Imfura yita Manase avuga ati, nuko Imana yanyibagije imiruho yanje yose n'urugo rwose rwa data. Ubu hita mwita Efurayimu, avuga ati, nuko Imana yampaye kurondokera mu gihugu nagorewe. Imana ntigwa ibikunezera gusa, iraguha n'umurage. Tukwiye guhurumbira ijambo ry'Imana gusumba ibindi byose, kuko niho hari ubutunzi isi ikeneye. Imana imuhaye ibimwibagiza imibabaro, imuhaye abahungu 2. Manase aravuga ati, nibagijwe inzu ya data n'ubugome bwabo. Efurayimu aravuga ati, nezererewe mu gihugu nari narababarijwemo. Igihe cyawe cy'imibabaro ntikikwiye kugutandukanya n'Imana, ahubwo kikwiye kukunga n'ubugome bw'Imana. Ibihe bibi ntibikwiye kugushira kure y'itegeko ry'Imana, ahubwo bikwiye kukwegereza itegeko ry'Imana. Ntawe ubasha Imana kwimukoza isoni. Igihe cy'amapfa rero, umvirize ko Imana icyo yavuze n'ubushyitsi gishyitsi. Imana yavuze ati, rero noneho Yozefu kazima bamuhaye igiti bagizene, reka mbyiceceke ndabireke. No, Imana icyo yavuze no kugishyitsi yagishyitse. Kuko mu bintu nkundira Imana harimo ko Salomo yaravuze ngo mugisha mukamatanga ntiyongera kumubabara ukundi. Iraraba intambamyi uzogira mu byiguhaye, ikabira zikura imbere. Ya myaka 7 y'umusesekara mu gihugu cya Misiri irarangira. Hakurikira iki? Imyaka 7 y'ikigoyi. Webiko zankana y'amahondo. Imyaka 7 y'ikigoyi nayo iratangura nk'uko Yozefu yari yabivuze. Ikigoyi kirakwira mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Misiri cyose hoho hariho ibyo kurya. Ndabwire ikintu kivuye mu kanwa k'abahanuzi muzoze mugihe agaciro, kuko iyo mutagiye agaciro Imana ishobora kubakubita mugatangara. Kuko uburefije Imana yavuze ngo ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabyi wanje ndarikomeza. Kugira abantu bishwe n'abahanuzi ntibabimenye. Elisa usomye mu Bami wa 2, urabona ko ngo mu gihe hatera ikigoyi bagiye kondera Elisa, umwami avuga ati, mumwice nimba kihari kubona tuweze kugwega inzara dususumiza nk'uko. Yumvikana ko umwimbu wapfa kuri ry'ubuhanuzi. Ngo warinde umwami, uvuga nje novuga nti ni nk'umuhati w'umwami. Aravuga ngo
Elisa aravuga tuzobibona ariko ntabwo uzobiga. Byagenze uko nyine yarapfuye, baramuhonyanze baje kubitora kuko yari apinze ijambo rivuye mu kanwa k'umuhanuzi. Elisa yaravuze ngo ejo nk'izi saha ngo muzongera muhage ngo ingero y'ikizo ifu bizoba bizimbutse ibintu byose. Uwo muhata aravuga ngo naho byogenda gute, ambwira tuzobibona mu bantu uzobige. Bukewe ko barabitora bamukandagira arahwere. Twige ubona ziri muzosuye kuri pinga nibibi gose. Igihugu cyose ikigoyi kirakwira mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Misiri cyose ho hariho ibyo kurya. Igihugu cyose cya Misiri kirahava kirasonza. Abantu baratakambira Farawoni ngo abahe ibyo kurya. Farawoni abwira igihugu cyose cya Misiri ati nimugende kwa Yosefu, icyo aza kubabwira cyose mugikore. Iri jambo muca mugibuka muri Bibiliya hano habiri, iri no mu nkuru z'Yesu hano yanditswe neza, mu nkuru z'Yesu Yesu Kristo yanditswe hano mu kigabane cya 2. Bikira Mariya abwira nde? Bwira abigisha ngo nicyo babwira mugikore. Ngo amapfari yakwiye mu gihugu cyose, Yosefu nawe yugurura ibigega byose agurisha ingano ku banyamisiri, ariko amapfa aguma arushiriza mu gihugu cya Misiri. Ibihugu byose bishikukira mu Misiri gusuma ingano kwa Yosefu, kuko amapfa yaguma yongerekana ku isi yose. Iyo uwa mukama ugira umugwiza. Iyo ubaha umukama uhesha umugisha abagukikije. Kubaha umukama ntacyo bingana nacyo, kumvira umukama ntacyo bingana nacyo. Weragira atangure kubona bene wabo kubera amakuba. Yakobo arungika abahungu biwe mu Misiri. Yakobo amenya ko mu Misiri hari ingano, azi ko umuhungu we yapfuye n'imyaka. Uwangira umunsi y'imingoma ngira ko Imana yamuhaye akantu k'umunezero yewe kuyuvuye. Yakobo amenya ko mu Misiri hari ingano, araheza abwira abahungu biwe ati ko murabana na Maki. Yakobo ati numvise bavuga ko mu Misiri hari ingano, manukeyo musumireyo kugira ngo tubeho ntidupfe. Bene wabo na Yosefu 10 baramanuka gusuma ingano mu Misiri. Ariko Yakobo ntiyarungika Benyamini mwene nyina Yosefu ngo ajyane na bene wabo. Murumva Benyamini kuvuga rwa rukundo rwose yakunda Rakeli nyina, rwa rukundo rwose yakunda Yosefu mukuru we, ubu rwose rwahuriye kuri Benyamini, aramugumana atakana agaherezi kanje. Bene Isirayeli bajyana n'abandi gusuma ingano kuko hari ikigoyi mu gihugu cya Kanahani. Yosefu amenyana
amenya bene wabo akabakarira. Yosefu nawe yari yagize umukuru mu bihugu bya Misiri, niwe yagurisha ingano ku bantu bose mu gihugu, ko ari minisitiri wa horasiyo w'imigenderanire yo hanze yo kwinjira. Bene wabo na Yosefu barashika, bakubitira ibipfukamira imbere yiwe, bunamika amaso hasi, vuga ngo indoto. Muzi ko yarose ngo inyenyeri 11 zimwunamira, gusa zija ari 10. Yosefu abonye bene wabo aca arabamenya, ariko we ntiyabimenyesha, atako arabakarira. Mwumvirize mu kubakarira icyo yakoze, ntibakubise inkoni. Arababaza ati, mwaje muva he? Bishura bati, twaje tuva mu gihugu cya Kanahani, twaje gusuma ibyo kurya. Karabakarira, yabamenye, ntibamumenye, asigaye ari Bogari. Aha ni nyuma y'imyaka ingahe? Mwumve ko ari nyuma y'imyaka 13 guteranya. Yaramaze kubyara imyaka 7 iyo kuryohe gukomera neza muri Misiri baye 20, ni nk'inyuma y'imyaka 21 batamubona. Yosefu aramenya bene wabo, ariko bo ntibamumenya. Yosefu yibuka indoto yigeze kurota ziberekeye, ababwira ati, mwarabatasi, twaje gutata ahoroshe kumenera muri iki gihugu. Bamubwira bati, oya muhanyi, abasabyi babazanywe no gusoma ibyo kurya. Mvuga ariko arabatata, yongera bagarukana kuri wa muka w'ikinyoma wabo. Twese tuvyagwa n'umugabo umwe, tukubwiye ukuri, abasabyi bawe sabatasi namba. Ababwira ati, haba namba, mwaje gutata ahoroshe kumenera muri iki gihugu. Bishura bati, twebwe abasabyi bawe twavukana turi 12, tuvyagwa n'umugabo umwe mu gihugu cya Kanahani. Umuhererezi wacu yasigaranye na data uyu munsi, ubundi nawe ntakiriho. Umva baramubwiye, uwo atakiriho ni Yosefu, uwo bariko barakabwira nyine. Inunyutsa arakanu nasomye yorutse kuri stati y'umuntu, bamubwiye nazibagira ngo bigeze kuntuma umubyeyi ngo nca ndondera umutama ngurira agacupa kugira ngo aze kunserukira umubyeyi, basanga ntwaye se w'umwigisha wanje. Umuhererezi wacu yasigaranye na data, ubundi nawe ntakiriho. Yosefu ashira ijwi hejuru ati, ibyo nababwiye nibyo, murabatasi. Umva baramukoze ko bavuze ko yapfuye. Ngiki icyo ndabategetseko, ntimuzova ngaha umuhererezi wanyu adashitse hano. Akarasaba murumuna we, indahiro ni Farawoni, kandi arahiye indahiro ikomeye. Rungika umwe muri mwebwe aje kuzana mwene wanyu, namwe nimugume muboshwe, kugira ngo duhinyuze amajambo yanyu, turabe ko muvuga ukuri. Ahandi ho n'izina rya Farawoni, murabatasi. Araheza abamaza 3 mw'ibohero. Ku munsi ugira 3 Yosefu ababwira ati, ntibaramumenye. Kore icyo ngira ndababwire, muzobaho. Erega ndubaha Imana. Nimwamuri mvuga kuri, umwe muri bene wanyu nasigare muri iyi nzu ubohewemo.
namwe nimugende mushire ingano imiryango yanyu ishonje, hanyuma muzonzanire mwene wanyu mutoyi kugira ngo duhinyuze amajambo yanyu moye gupfa. Bagira uko babwirana bati ni by'ukuri turiko turishura inabi twagiriye mwene wacu, twarabonye amagorwa y'umutima wiwe igihe dutakambira tukanka kumwumviriza. Sefari katakambira bene wangu ntibamute, ntibamunige, ntibamwice, ntibamugurishe. Ubugome kweri bwatanguye kuvana kera. Nico gituma amagorwa yatuguyeko. Rubeni abishura avuga ati, Sinaye nababwiye nti nimumucumure kuri uwo mwana ntimwumve. None turiko turabazwa amaraso yiwe. Nawe ntibamenya ko Yosefu yabitegera kuko hagati yabo hariho ubusobanuro. Mva ko Yosefu yaja yarahinduye ururimi. Yosefu ava iruhande yabo aja kurira, araheza agaruka aho bari, arabavugisha, abakuramwo Simeho, amubohesha babona. Abahungu ba Yakobo rero barasubiye muri Kanahani. Tugire Kristo. Ahantu muhakura icigwa cyo kubaha Imana. Ahantu muhakura icigwa cyo gusonera itegeko ry'Imana. Ahantu muhakura icigwa cyo kugira umutima uciye bugufi. Ahantu muhakura icigwa cyo kwizigira Imana. Ahantu muhakura icigwa cyo kutabishinya kare. Ku by'ukuri Imana igira neza. Imana ikora igisuzuguro, Imana irarinda, Imana iratabara. Gira umutima nk'uwa Yesu Kristo, ubone guhindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo. Amen.